dusashe ni duto duto cyo ni cyambere icya kabiri turagoye no gusubiza mu ruganda ariko iri cupa ubwaje riroroshe kugarura ibi ntibiraba wewe gusa biraba n'abategetsi hariho ama plastike amwe mato batekeye amajojo imbombo ibindi bintu by'ibiribwa bito bitama shokora n'ibije n'ibisuguti n'amasashi mato agoye gukurikirana ku buryo wo kwiyumvira umuntu ariko arakurikirana ibintu kugira ngo abirosike cyangwa kugira ngo abisubize mu ruganda usanga ari bike mugabo kuri buri sashi ico kintu cyose abandizwa ko ibintu byo mu ruganda kandi abyiyumviriye gushira ko bijya bimenyetso byerekana ko bisubira mu ruganda bari biyumviriye barabona ko plastike ari kibazo. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana nshuti bagenzi muko muradukurikirana no munsi udasanzwe aho twagendeye umujene umushakashatsi adasanzwe umuyobozi aho ubushize mu kiganiro gishize yatubwiye ubushakashatsi ariko arakora nibikorwa ndetse ariko bararangura muri Flexible Company asanzwe arongoye aserukira ndetse n'imbere y'amategeko hamwe n'ivyo rero uno munsi twaje kugira ngo inkuru imwe kwayo aho tugiye kuganira ku bijanye na plastike mbega plastike ifise ingaruka nziza ingaruka mbi mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi ndetse n'ibidukikije tumuhe kaze turaguhaye kaze. Murakoze cyane reka ndabashimire ku izina ni Habonimana Louis hanyuma nkaba ni umuyobozi w'ishirahamwe yitwa Flexible Company hanyuma mu bikorwa duhe dukora harimo ubushakashatsi cyane cyane ku bijanye na plastike n'ingaruka mbi za plastike mu bidukikije. Urakoze ku kibazo ciza umbajije uti plastike ifise akahe kamaro. Mukuri plastike yafise akamaro kenshi kuko plastike ubundi ni igikoresho kizimbutse dukenera mu buzima bwa misi yose aho mbere ubiravye ku bushakashatsi twakoze twasanze yuko mu bikoresho dukoresha mu buzima bwa misi yose ibice bitatu muri bitanu biba bigizwe na plastike 3/5 y'ibikoresho ukoresha biba ari ibyamuka muri plastike. Rero plastike ni igikoresho ciza ko kirazimbutse akindi kirahabutse ni igikoresho umukene n'umukire bose bashobora gushikira bitagoranye. Hanyuma ico novuga cyane kuri plastike ifise amabi akomeye cyane. Mu plastike bambigare igihe plastike irenze iwacu ikaja mu butunzi kama bwacu ico gihe plastike bihindutse umwansi w'igihugu. Nashaka ndababwira ko plastike imara hagati y'imyaka 600 n'imyaka 800 kugira ngo ishobore gusanganuka. Iyumvire rero utoye igikoresho wakoresheje wewe uyu munsi ukagishira mu butunzi kama. Mvuze mu butunzi kama mbane kuvuga mu mazi kuko amazi n'ubutunzi twebwe dukoresha ariko n'abana batwamuka ko bazokoresha. Isi ndimwa ni igikoresho cyangwa naho ni ubutunzi twahawe twebwe dukoresha no munsi muga ntabwo bazotwamuka ko bakazokoresha. Ni byinshi twovuga ariko icyo nashaka kubabwira nuko plastike iriko igenda yibasira ibintu byose byitwa ubutunzi kama bw'igihugu kubera yuko turavye mu mashamba uyu munsi usanga amashamba abangamiwe na plastike, turavye mu nzuzi dusanga zibangamiwe na plastike, turavye mu biyaga dusanga plastike zibangamiye. Rero muri make ntagombye kurandira plastike ni nziza kuko irabangutse irahagutse irazimbutse umwe wese arashobora kuronka akayikoresha ariko kandi irabangamiye kubera yuko ibangamira ibidukikije ikabangamira ubutunzi kama bw'igihugu ivyo twama dukeneye buri munsi. Ni ikintu ushobora kuvuga kuri plastike mu majambo make niko kamaro kayo. Akamaro ka plastike ni ingaruka mbi cyane n'ikibazo plastike ikiratera muri make. Murakoze cyane tugushimire hamwe n'ivyo baheje kudusigurira plastike icari cyo ndetse ubushakashatsi mwakoze mwabonye ko mu bidukikije mu magara y'abantu plastike n'ubuhebubi isanzwe ifise ku magara y'abantu ku magara y'ibikoko mu buzima bwa misi yose ifise ububu bwahe. Murakoze cyane. Aha bisaba ko dufata kanya kugira ngo twagure hano hantu. Ubundi bwo igikoresho cya plastike cyatanguye kubaho mu 1856. Aha niho plastike ya mbere yaboneka ku isi. Ico gihe bamaze kuyitora plastike yagiye irakorerwa icyo bita amelioration cyangwa naho yagiye iravugururwa yongerezwa ubushobozi kugeza igihe ishoboye gutekera. Tunaho plastike ya mbere yatanguye gukoresha mu 1000 yo gutekera yatanguye gukoresha mu 1900
aho niho plastique batangura kuzikoresha nk'ibikoresho byo gutekera cyangwa naho ibikoresho dushobora gukoresha nyuma yo guhingura icyo twita caoutchouc bagahingura icyo bita bakelite, ni ukuvuga ngo inyuma yaho baje guhingura ibikoresho bito bito aribyo tubona no munsi. Rero ngiye kuvuga mu buryo bwagutse ububi bwa plastique kugira ngo umurundi wari wese amurikira no munsi ashobore gutahura. Plastique ubundi nta kibazo igira ikiriyo iwawe. Plastique iza kugira ikibazo ivuye iwawe ikaja hitagenewe. Ku bikoresho byose bya plastique uyu munsi usanga byanditse ko ico gikoresho kidakwiye kuja mu butunzi kama bw'igihugu, ahubwo bikwiye gusubira mu ruganda. Ibi biri kuri buri gikoresho cyose cya plastique gisohoka uyu munsi. Ariko imibereho yacu ya buri munsi igenda itashira mu gaciro itangazo cyangwa naho iki cyandiko kiba cyanditswe kuri buri plastique kitwereka neza ko plastique idakwiye kuja mu butunzi kama. Ngiye kubereka gatoyi, hari ikintu bita microplastique. Microplastique ni ubumanyuke buto bwamuka kuri plastique. Ubwo bumanyuke cyangwa ubwo buvunji buto buva kuri plastique akenshi tusanga bwahereye mu kiyaga. Iyi imvura iguye iragendera bukurura bose kabuta mu kiyaga. Iyo ubwo buhimba buto bita microplastique bushitse mu kiyaga, amafi arabwihereza. Hanyuma amafi amaze kubwihereza, natwe abantu tugaca tukihereza ya mafi. No kuvuga ngo duca dusanga twebwe abana b'abantu turiko dufungura ama plastique tuyacishije mu mafi. Mu buryo bucanke buriya usanga amafi aba ku nkengera y'ibiyaga kubw'ubushakashatsi bwakozwe mu nzuzi no mu biyaga bitandukanye. Tubona neza ko ama plastique ari ku nkengera z'ibiyaga usanga arimo ama particule cyangwa naho ubusigarira bw'ama plastique, ku buryo kwebwe iyo tuyihereje ayo mafi dusanga twafunguye ya plastique. Haba no mu mazi ama plastique arashobora gukora cyo ayo ma particule mato aragenda akavungagurika ku buryo adashobora gufatwa na bwa buyungiro, ugasanga ariko aragenda ashika mu mazi usanga dukoresha. Ivyo birabaho ku rugero rwo hasi cyane bidateye ubwoba, ariko ndi kubereka ububi bwa plastique mpereye hasi. Tuvuye kuri microplastique twovuga ikindi kintu. Plastique ntikundana n'isi ndimwa. Ajya ama plastique asanzwe ari n'isi ndimwa sayi wanyu, ariko ijya si ndimwa ni yiwanyu. Iyumvira ko plastique izomara hajya mu isi ndimwa imyaka iri hagati y'amajana 6 n'imyaka amajana 8. Iyo myaka yose izohera plastique yibasiye kiriya kibanza wayishizemo. Iyumvire rero nimba ari igikoresho uyu munsi wari ata mu isi ndimwa cyangwa naho mu butunzi kama bw'igihugu, hanyuma icyo gikoresho kazohamara iyo myaka. No kuvuga ngo ni nkuko ufata ikibanza kingana n'icyo plastique ijyamyemo ukacaka igihugu cyawe cyangwa naho ukaciba ku gihugu cyawe, kubera yuko ahantu hari plastique nta kintu kihamera, nta kintu bishobora kuhaba, nta kinyabuzima cyoroherwa na plastique na kimwe. Mu bisanzwe plastique imaze gushika mu butunzi kama bw'igihugu ikihinduka umwansi w'igihugu. Nta mwansi angana na plastique igihugu gishobora kuronka, kubera yuko plastique ntibana neza n'amafi. Amafi arabura havyarira ko ku nkengera huzuye ama plastique. Plastique zironona cyane amashamba. Plastique zironona inzuzi, amazi ntashobora gusa neza yuzuye ama plastique. Ibi abantu usanga ariko byo tugenda twitera icyo twokwita kwiroga cyane naho twihishano, kubera yuko umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri n'utaciye ku ntebe y'ishuri amaze gusobanukirwa n'icyo cyo gukingira ibidukikije cyangwa amaze gutahura icyo cyo ibidukikije. Birababaje iyo ahejeje kunywa amazi, iyo ahejeje kunywa imitobe iri mu ma plastique agacaterera hasi. Ibyo birababaje kandi birateye isoni. Ababikora bumve neza ko aba ari karahimukira igihugu, kubera ko ijya plastique akenshi muzobura n'imvura yeje kugwa. Ibi nitubinyegezanya, iyi imvura yeje kugwa tubona ko imikora myinshi igenda yikoreye ama plastique yarasanze ayo mabarabara. Ama plastique asanze mu isi ndimwa sayi wacu twabivuganye, n'ama plastique asanze mu nzuzi sayi wacu, ariko inzuzi ni izi wacu. Ama plastique ari mu biyaga sayi wacu, ariko bijya biyaga ni vyi wacu. Ama plastique ari mu mashamba sayi wacu, mugabo y'amashamba nayo bacu. Ibi ndabivuga kugira ngo umuntu wese yumve ko ivyo gukinga cyangwa ivyo kurinda ko plastique zishika mu tunzi kama bitaraba uyisha muri oya, ahubwo biraba umurundi uwari we wese. Plastique mu kiyaga cya Tanganyika zirahari, sagaseshwa muri muhora mubibona, kandi amazi ya Tanganyika niyo dukoresha begereye gisagara mu bikorwa bitandukanye. Ayo mazi bibaza ko plastique zitaba zayanje. Iyumvire ko uyu munsi wewe uriho kandi
ufise abo uri kuribaruka bifuza kuzobaho, none wifuza ko abazokwamuka ko bazobona yuko wabakoreye ikibi gikomeye, bazobona ko rubafitiye ubwamo. Ibi dutangure kuvyumvira mu mvugo y'ukuri cyangwa dutangure kubivuga mu tubirabiye mu ndabo y'ukuri y'ukuraba neza yuko plastike ahishitse hose igenda itongora, kandi plastike mbi cyane ziriko zirengagizwa uno munsi ku rwego rwo hejuru. Nikadabakarorero, iri cupa mfise hano ni cupa rya plastike, bishobora kuba bitaboneka ariko nababwiye nti buri cupa rya plastike hariko akantu kerekana neza yuko iri cupa ryategerezwa gusubira mu ruganda. Muzobirabe, keep your city clean and green. Nukuvuga batwereka neza yuko iri cupa ritegerezwa kuririnda yuko riza gucafuza igisagara cacu kandi ritaza kumerera nabi ibimera. Iyo rero plastike tuzegeze zigasanzara, vyonona igisagara, vyonona igihugu, vyonona isi ndimwa, vyonona amazi, kandi ubwo nibwo butunzi kama igihugu cy'u Burundi twahawe. Dutegerezwa no gutahura neza icyo cyo plastike. Oye, muhora mubiraba abantu mugura amazi, iri ni cupa ry'amazi mfise, muga mubabare ko muresheje igihuguruye, ni cupa ry'amazi. Hejuru ku icupa haba hariko agasashi kaba kari ngaha hejuru, kaba karumije. Aka gasashi abantu benshi bahejeje kugurura baca bagata hasi. Bamaze kugata ako gasashi karagoye gukurikirana gusumba uko ukurikirana icupa. Utwo dusashi ni duto duto. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, turagoye no gusubiza mu ruganda, ariko iri cupa ubwaje biroroshe kugarura. Ibi ntibiraba wewe gusa, biraba n'abategetsi. Hariho amaplastike amamwe mato mato batekeye, amajojo, imbombo, ibindi bintu by'ibiribwa bito bita amashokora n'ibindi bisuguti. N'amasashi mato mato agoye gukurikirana, ku buryo wo kwiyumvira umuntu ariko arakurikirana ibintu kugira ngo abirosike cyangwa kugira ngo abisubize mu ruganda usanga ari bike. Mugabo kuri buri sashi y'icyo kintu cyose abandizwa ko ibyo bintu byo mu ruganda, kandi abiyumviriye gushira ko bijya bimenyetso byerekana ko bisubira mu ruganda, bari biyumviriye barabona ko plastike ari kibazo. Ubu rero igisigaye nuko wewe na jewe tugerageza gukora ivyo tuma plastike iba umugenzi wacu, niba umugenzi w'ubutunzi kama bwacu. Plastike kazigaherera iwacu ntiherere mu butunzi bwacu. Ibi dushoboye kubikora, nagomba nababwire neza yuko plastike iyi iroroshe gushingura. Ndayishize mu mufuko naho noshira mu nzu, nta mucafu wa plastike ishinguye neza. Ariko plastike ucibwe ukayivanga n'ibindi bintu, ikiba umucafu wo rwego rwo hejuru. Muhora mubibona mu mayarara usanga plastike zivanze, basanga ibiharage, ibishishwa by'imyumbati, amasombe, ibishishwa by'amarengare, byose bavangitse n'ibyo bishize hamwe. Iyo plastike iyi nyene ubona uca usanga yagarutse ikaba ikibazo, kubera yuko icishisha cisa nabi, ikigora no gukurikirana. Ariko plastike ishinguwe neza, ukayikoresha ukayishingura neza, hanyuma ukayishikiriza abajejwe kuzishingura, abajejwe kuzisubiza iyo zagenewe, icyo gihe biroroha cyane kuzikurikirana. Ibi rero ibi ntibiraba leta, ibi biraba jewe, bikaraba nawe uri kuramurikirana no munsi. Plastike irabangamye cyane kubera yuko ni igikoresho ubundi kigenda gisambura ububasha bw'igihugu mu buryo butagaragara. Isi ndima iratituka, inzuzi ziratituka, ibiyaga bigatituka. Ibi tubona neza yuko n'ishyirahamwe mpuzamakungu rimaze igihe gitera akamo amareta kurwanya plastike. Ibi twumve neza yuko ibi babikora bamaze kwiyumvira. Plastike imaze guhumanya inzuzi, igahumanya isi ndimo, turi mu bibazo bikomeye tutoshobora kuvamo. Nicyo gituma mpamagarira buri murundi wese uno munsi guhaguruka kugira ngo ashobore kurwanya plastike, ataravye mugenzi we, ahubwo yiravye wenyene, kubera ko plastike iradutera ingwara mu mibiri yacu, iratera ibibazo mu bidukikije, iratera ibibazo bikoko, inzuzi, isi ndimwa. Dutegereza uno munsi guhaguruka nk'abarundi biyemeje guhangana na plastike kugira ngo dushobore kuyisibanganya mu butunzi kamba bwacu bw'igihugu. Murakoze cyane, tubashimire. Hamwe n'ivyo rero mwatuganiriye byinshi, abiko baradukurikirana bagiye bumva insiguro mwagiye muduha. Hamwe n'ivyo rero tubibarize, ishirahamwe canke Flexible Company rifise iyihe mpangiro canke riko rikora iki kugira ngo rigwanye plastike? Murakoze cyane. Flexible Company iri ku kazi gakomeye ko guhamagarira abarundi cyangwa gukangurira abarundi kugira ngo bashobore kumva icyo ari cyo plastike n'ingaruka mbi zayo.
Flexible Company kandi iriko irakora ubushakashatsi bw'ivyohingurwamo plastique, kubera yuko plastique ni igikoresho gishobora gukoreshwa rimwe, kabiri, gatatu, kane na gatanu. Ariko Flexible Company igikorwa hari dukora uno munsi gukwegeranirizamo ya macupa kugira ngo ashobore guhingurwamo ibindi bikoresho bishobora gukoresha. Ndababwira turiko twarakoze igerageza mbere tugiye kubishira mu ngiro ibintu by'amatomate ecologique, hari ibyo twokwita makinete akoreshwa mu mabarabara, turiko tugerageza amakanivo bahora babikoresha mu buryo bwa beto, ariko turiko tugerageza gukora ubushakashatsi kugira ngo dushobore kubikora mu buryo bwa plastique, dushobore kuronka makinete, dushobore kuronka amatomate, dushobore kuronka intebe, dushobore kuronka amabaki tubikuye muri ama plastique kugira ngo hako ajya gusanzazwa mu butunzi kama bw'igihugu, ahubwo azanwe dushobore kuyahinguramo ibindi bikoresho igihugu gikeneye, hanyuma turinde ubutunzi kama bwacu bw'igihugu bushobora uyu munsi kubangamirwa. Turiko dukora hasi hejuru kugira ngo bikunde plastique ntisubire kurengana aho yategerezwa kugera, hanyuma tubandanye tuyahinguramo ibindi bikoresho maze dusukura igihugu, hanyuma tuze twisanga dufise igihugu bitagira plastique. Ico nico Flexible iriko irakora, no kugerageza guhamagarira abarundi benshi bafise imitahe kuba boja muri kino gisata cyo gusubiramo plastique kugira ngo dushobore guhangana n'ubwinshi bwa plastique zibandanya zisuka mu butunzi kama bw'igihugu. Nico Flexible Company irakora. Murakoze cyane. Ahamwe n'umukuru wacu mwiza w'igisagara ca Bujumbura, aho bariko barahimiriza ko murundi wese akoresheje plastique atoyita ahabonye. Mbega mwebwe nakahe kabo mushobora gutera abarundi bene wacu abariko baratwumviriza babagifise wa muco n'umugenzo yuko bakoresheje plastique bayitaho babonye? Niki mwobabarira? Murakoze. Icyo nababwira nuko umwansi wawe ari wewe nyene. Iryo cupa ufise ukabona ko riguteye isoni kugendana niwe mwansi wawe. Niwe rita hasi rizoba rihindutse umwansi wawe burundu. Niwe rigumana ukarishingura rigashikaho ryategerezwa kuja, uzoba ukingiye igihugu, uzoba werekanye urukundo rukomeye ukunda igihugu, ukunda Burundi n'abarundi. Nohamagarira buri murundi uwo ari we wese ko yo kwigora kugira ngo plastique yakoresheje ntizibe ikibazo canke naho ntizibe umwansi w'igihugu ciwe. Nico no muhanura, niyo mpanuro notera, ni nako kamunotera abanyumva n'abazonyumva mu minsi imbere ko bakwiye kumenya neza ko plastique imurenganye ikaja mu butunzi kama bw'igihugu, ikihinduka umwansi w'igihugu, kandi akaba ari we yafashije umwansi w'igihugu gushika mu gihugu. Murakoze cyane, tubashimire inshuti bagenze mako muradukurikirana kuri Vision Talk Media, aho twagendeye umuyobozi umushakashatsi wishira hamwe Flexible Company yariko aratuganirira bijanye n'ubushakashatsi yagize kugicupa canke ico twita plastique, aho yatubwiye ibi na biriya bivanye n'ubushakashatsi hayarakora, atubwira n'ibikorwa basanzwe bafise muri Flexible Company kugira ngo bagabanye. Nikihe kintu mushobora kubwira abariko baradukurikirana, akajambo kagasoni karuki? Murakoze. Akantu nohereza ko naka mwene wacu mushikanje muvyeyi w'umurundi, nta numwe azogirira akamaro uburundi gusumba wewe. Wewe urafise icyo ukwiye gukora kugira ngo ukingire igihugu cyawe. Uyu munsi Burundi butewe, wumve ko ari wewe butewe. Hariho umwansi akomeye ariko aratera igihugu, ari we plastique. Abategetsi ntibashobora kumugwanya bonyene. Ukuboko kwawe kotuma uyu munsi plastique icika Burundi mu butunzi kama bw'igihugu, kubera yuko nta wundi ashikana plastique mu butunzi kama atari jewe, atari wewe. Jewe na wewe turakwiye gufata intumbero y'ukuri yo guhagarika plastique kugira ngo plastique ntibandanye yibasira ubutunzi kama bw'igihugu, ntibandanye yibasira inzuzi, ntibandanye yibasira isi ndimwa. Ibi bizotugaragara ko nk'igikorwa cy'agaciro twakoze muri kino kinjana cyacu nk'abantu babayeho muri kino gihe. Nako kajambo notekerera umuntu wari wese ariko arankurikirana. Murakoze. Murakoze cyane inshuti baganze mariko muradukurikirana kuri Vision Talk Media.
Ico tubasaba rero, tubasaba gukanda ngaho kuri sabone kugira ngo mugende mubona ibiganiro vyacu, mugende mukurikirana, tuzobaha abashakashatsi badasanzwe, tuzogendera ahatandukanye, tuzobereka ntaco tutazokora ku bwanyu. Rero tubashimire nshuti bagenzi bariko muradukurikirana, tubipfuriza amahoro meza, kugubwa neza, ndetse amafaranga ndetse n'ubutunzi byose bibazirizwe iwanyu. Murakoze cyane.